Haleluya. Rero Imana ibahezagire cyane gose. Turagiye gusangira amajambo dusoma hariya mu chat. Intumwa Paulo yandikiye ishengero ry'Abifilipi. Chat cya kabiri turahera ku murongo w'icenda gushika ku murongo wa 11. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira ko ni ijambo rivuga ngo izina rirengeye ayandi mazina. Haleluya. Le nom au-dessus de tout nom. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero turaza gusangira ano majambo. Turashobora gusoma hano mu chat cy'Abifilipi igice cya kabiri ku murongo w'icenda wa 10 n'uwa 11. Haravuga ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azopfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mu ijuru, ay'ivyo ku isi, n'ay'iv'ikuzimu. 11. Kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Haleluya. Ano majambo na majambo Paulo yandikiye bano bantu bari bizeye, bari mu ishengero ry'Ifilipi cyangwa ishengero ry'Abifilipi. N'amajambo natwe uyu munsi ashobora kutwenspira cyane kutwigisha. Haleluya. Kuko inyuma yuko abantu bizeye barakeneye kwigishwa. Nico gituma Paulo inyuma yo kuvuga ubutumwa no kwegeranya abantu no gushiraho ishengero yabandanya kwigisha meme a distance. Rero aya n'amajambo yabarungikiye muri kino cete. Nico gituma natwe aya majambo uyu munsi ashobora kudufasha, kuko ivyete tubona Paulo yagiye yandika si vyete yandika yisunze agace gatoya, ariko yarazwi ari vyete bishobora no gufasha amashengero yandi ahari hose. Haleluya. Nico gituma natwe ano majambo ari amajambo akomeye ashobora gushishikara kutwigisha kugira ngo tumenye Kristo Yesu wari we. Haleluya. Kuko izina rya Kristo yakene kumenywa n'umuntu wese, kuko iri zina, haleluya, rirengeye ayandi mazina yose ni Kristo. Haleluya. Ni izina rya Yesu. Rero ikibazo cy'amagihari nuko usanga abari mu ishengero badashobora kwatura cyane gusobanura neza iby'iri zina. Haleluya. Yesu ashimwe. Amena. Amena. Haleluya. Rero ishengero rya MINEVAM Kigobe ni ishengero ririmo abantu b'imice itandukanye. Haleluya. Kandi iyo uri kuranaraba urabona yuko cyane cyane ririmo abantu bize cyane abantu bashobora kuba batahura ibintu. Haleluya. Nubwo twese turi mu mice itandukanye, ariko n'abayaciriye hagati n'abatagiyeyo, umuntu wese ahari tubayeho kubw'icubahiro c'Imana. Haleluya. Rero icyama gitangaje ni ingene abantu babaye abahinga mu vyigwa bikomakomeye bagera ahantu ugasanga hageze kuri Kristo Yesu ugasanga nta buryo bafise bwo kumuvuga. Rero ivyo biba birimo ikibazo. Haleluya. Rero Yesu niyonezerwa n'ishengero ririmo abaminuje, abantu bagendagenze, abantu bavuke mu gisagara, abantu baciye ubwenge, bafise ubuhinga bwo gushika kure, bashobora kuvumbura, bashobora gukora ibintu bitandukanye bishobora kuba ivy'ikimazi mu gihugu canke ku isi n'ahandi. Yesu yabaraba agasanga muri we ntibimeze neza. Haleluya. Yesu ashimwe.
rero abantu bakomeye mu by'ubuhinga bakeneye no gukomera mu izina rya Yesu. Abantu bakomeye mu by'ubuvuzi barakeneye no gukomera mu bya Yesu. Abantu bakomeye mu by'inzego, mu by'uburongozi ntibakwiye kuba b'inyuma, bakwiye kuba bakomeye mu bya Yesu. Aleluya. Nitwo kwiga iby'ubuhinga n'iby'iterambere ngo tureke kwiga ibya Kristo Yesu. Aleluya. Yesu ashimwe. Nico gituma iyo Bibiliya ivuze ngo izina rirengeye ayandi mazina, iri ni izina rya Kristo. Rero turagiye kuvuga ibintu bitatu nyamukuru dushobora gukura mu iki cigwa kivuga ngo izina rirengeye ayandi mazina yose. Aleluya. Yesu ashimwe. Aha tusubiye ku murongo w'9, Abifilipi igice cya 2 ku murongo w'9 haravuga gute? Haravuga ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Aleluya. Bibiliya ivuga yuko Kristo ng'Imana yamushize hejuru cyane, ngimuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Bisigura iki? Aha hejuru cyane Yesu yashizwe si mu bicu, si mu kirere. Aleluya. Kuko ugiye hariya hajya mu cece Yohana, icece Yohana igice mu Banyefeso igice cya 1 ku murongo wa 20, ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo ng'Imana yaramuzuye, imaze kumuzura ngimwicarikana nawe mu kibanza cy'iteka uburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Aleluya. Rero iyo turiko turasenga hari igihe ubona abantu twarangamije abandi twahumirije. Yesu ashimwe. Rero ikibazo mbe burya tuba turiko turabahe? Iyo uhumirije uba uri kuraba iki? Aleluya. Rero Kristo ntiyashizwe hejuru mu bicu, ntiyashizwe hejuru mu kirere. Imana imaze kumuzura ngo yamushize iburyo bwayo ng'ahantu ho mu ijuru. Aleluya. Icyiyumviro nyamukuru dukura ngaha iyo tuvuze ngo izina riri hejuru y'ayandi mazina yose, n'ahantu Kristo aganje. Aleluya. N'ahantu Kristo avyagiye ng'ahantu ho mu ijuru. Amen. Bisigura iki? Aha umanutse aha nyene twasomye ku murongo wa 11 haravuga ngo kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho. Aleluya. Rero ikibazo cyama gihari nuko Kristo Yesu ukunda gusanga bamwe mu vyiyumviro vyacu iyo dusenga, iyo turaba hejuru, kumbure hari igihe tudatahura. Nico gituma uzokumva bamwe bavuga ngo Kristo ngo mwene wacu. Nivyo Yesu azutse yatanze message ivuga ati genda mubwire bene data. Aleluya. Dans le sens que turaba mu nzu y'Imana, mu ntumbero yuko turi abana b'Imana. Ariko Yesu Kristo nakwiye kuba umuntu asikibanza gito mu mutima wawe nka mwene wanyu Karoli cyanye Filipo. Ari igihe uzusanga umuntu akwegereye nimba Imana yamugire neza akazeruka ngo ngo mwene wacu ngibimwe yakoze birarengeye. Abaza tuwo mwene wanyu ninde? Ngo Yesu. Yesu ashimwe. Bene data, nitwatakaza aha tuba dutakaje ubuzima. Kuko Kristo Yesu ngo Imana yamushize hejuru cyane, ngo n'izina rirengeye ayandi mazina yose. Kuko aka kanya tuvugana ngo indimi zose ngo zigomba kwatura yuko uyu Yesu ari
uhoraho. Umwami ni umwami aganje, ni umwami aganje, nta se kontra yasimwa yo kuganza. Hariho umuntu akizwa mu mezi 6 ugasanga yabivuyemwo, comme si Yesu afise kontra y'amezi 6. Oya, Yesu ni umwami ahoraho. Haleluya. Bisigura ngo twamwizeye nk'umwami ahoraho, twamwizeye ubuzima bwacu bwose. Ubundi gukizwa n'ingingo yo guha ubuzima bwawe Yesu kugira ngo akubere umwami, atari mu myaka 2 cyangwa mu myaka 3, akubere umwami ubuzima usigaje kubaho ngaha mw'iyi si. Haleluya. Rero icyambere wo kwandika, iyo tuvuze ngo Yesu ngo ni izina rirengeye ayandi mazina yose, mu yandi majambo Yesu ni umwami, nuhoraho, ni Imana. Haleluya, ni Imana. Bariza mugenzi ati mbwe bugiye uhumirije ubu uri kuraba iki? Ni kihe gicapu ufise cy'ijuru? Mw'ijuru wama wiyumvira yuko bimeze gute? Haleluya. Hari abantu iyo bahumirije bama babona umenga mw'ijuru hari intebe zingahe? 3. Hari Imana ikomeye, hari intebe ikomeye y'Imana, hagacaba kandi gatebe kari mwoye kariko Kristo n'akamuhemu yera hariya. Oya, suko bimeze. Haleluya. Ubundi icyo dukwiye gutahura, Bibiliya itubwira yuko Yesu ntatangurana no kuza kugukiza wewe. Oya, Yesu niyabayeho hageze kuza gukiza. Ugiye hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohani igice cya 1 ku murongo wa 1, haravuga ngo Yesu yamyeho, ngo mbere na mbere ngo jambo yariho, ngo yahoranye n'Imana, ngo kandi yari Imana. Mbere na mbere Yesu yariho. Haleluya. Rero Yesu ntukamugire muto nk'uko umenga n'umuntu yatumwe nk'uko bama bagutuma kuja kugura ibiharage. Si umuntu muto yatumwe n'Imana. Yesu yamyeho, yamanye n'Imana, yari Imana. Haleluya. Ahubwo icyabaye tukwiye kugitahura neza. Yesu ni Imana yuzuye, yambaye umubiri. Haleluya. Yambaye umubiri, yambara umubiri kugira ngo acike umunyabyaha, yifatanye nawe. Haleluya. Yifatanye nawe kugira ngo abone uko apfa. Yesu ashimwe. Rero Yesu kwambara umubiri akicisha bugufi, akamanuka, akaganduka, agasa usa na wewe, yashatse gushitsa umugambi w'Imana. Haleluya. Wo kugukiza, umugambi w'Imana w'urukundo rwo gukiza abantu. Haleluya. Yesu ashimwe. Nico cyatumye rero Yesu nk'Imana yambara umubiri. Amaze kwambara umubiri, l'objectif kwari kugira ngo abe ikimazi. Haleluya. Yiyidentifie nawe, akugire mu kibanza, akugire mu gishingo, ngabone uko apfa kugira ngo umugambi w'Imana wo gukizwa, wo kuva mu vyaha ushike nk'uko urukundo rw'Imana ruri. Nico gituma rero Yesu amaze kuzuka, haleluya, yaciye aja aho yahoze. Yaciye asubira otone mu kibanza ciwe aho yahoze. Haleluya. Rero uyu munsi tuvuze ngo ni izina rirengeye ayandi mazina yose, bisigura ngo Yesu ni Imana, ni Imana yuzuye. Haleluya. Rero aha kenshi arakunda guteza ikibazo n'impari, aho ubumana bwa Kristo usanga kenshi buri conteste, kandi ugasanga n'abari mu ishengero Yesu nibaragera aho bahishurirwa ko ari Imana.
iyo utarahishurirwa Yesu ko ari Imana, bituma ubuzima bwawe bw'impwemu buba uburimo intege nke. Haleluya. Burya hari ibintu bibera mu bantu twe tutamenya icyo byavuye ko, ariko biba bivanye n'ukuntu biyumvira, ingene babona Imana cyane agakiza, ingene babona Kristo Yesu. Haleluya. Bishika gute kugira ngo tuvuge ko dukijijwe mugabo twame mu kabare nk'abandi bose? Iyo Yesu tatahuye ko ari umwami ahoraho, ubundi Yesaya niwe yamuhishuriwe neza hariya muri Yesaya igice c'9 umurongo wa 6 ngo kuko umwana tuvukiye, ngo duhaye umwana. Haleluya. Ngazokwitwa umujyanama, ngo ububasha buzoba ku bitugu vyiwe, ngazoba Imana ihoraho, umukama w'amahoro. Azoba Imana ihoraho. Bugiyo Yesu muri wewe ahawe icubahiro afise, nuzoja kumunywera kugwagwa, nuzoja kumusambanirako, nuzoza ngaha waraye hanze. Ubundi dukwiye kurara mu nzu. Rara mu nzu, ureke kurara muri karaoke. Umunsi umwe Jemana yarangosoye, aho nari mu ibibanza by'iratiro, bwije umusani Izina ataraza, burya aza mu ijoro, hatangura abato bato, wewe wazi izuba rirenze, kugira ngo nimba yambaye ishati yera iboneke. We muyera arancanira, nari maze gukizwa, mugabo ncidefanda ku bijanye n'iminezero. None ngiye muri boîte hari ngora kizima namwa, none nyo icupa rimwe simboregwe hari ngorane kizima namwa, none nyo itabi rimwe sinywe paki yose kizima namwa, none sambanye rimwe nkacanja kunda pasteur anakre nkihana simbandanye urugendo kizima namwa. Ubuho byaroroshe ngo nugutunganya ubugingo. Ushobora kuva mu mubiri utabutunganije, si ugutunganya ubugingo. We muyararambaza ati none burya urindiriye nde? Urindiriye nde? Naciye ntaha. Urindiriye nde? Sanga ndi kumwe n'abantu barindiriye umumizisi yakomeye, arindiriye ko izuba rihungabana. Bene data, ngo ni umukama w'amahoro, ngo ni Imana ihoraho, ngo ubutware buzokwama ku bitugu vyiwe. Ikibazo ni Yesu ubona ihumirije. Iyo umubona nk'uko umenga ari ruhande y'Imana ikomeye, akaba afise agatebe gato, wama mu kabare, wama mu kaboregwe, wama na agenda yo kwihana ibintu bitajana ibize. Oya. Haleluya. Kristo ni Imana yuzuye, akwiye kuba yubashwe muri wewe, agomba kuba yubashwe muri wewe, agomba kuba yubashwe muri wewe. Haleluya. Rero icambere tuvuze ngo ni izina rirengeye ayandi mazina, ubwa mbere dutahura yuko Yesu ni umwami, n'uhoraho, ni Imana ishobora byose. Tumukombera amashi. Haleluya. Ikigira kabiri, iyo tuvuze ngo Kristo ni izina rirengeye ayandi mazina yose, aha turabona mu Bifilipi igice cya 2 hariya nyene twasomye umurongo w'9 ugitangwa avuga ngo nico catumye Imana imushira hejuru cyane. Ngo nico catumye, icatumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha izina rirengeye ayandi mazina yose. Haleluya. Hari cabitumye. Nukuvuga ngo Kristo guhabwa izina rirengeye ayandi mazina yose, gushigwa hejuru, ubundi ni ingaruka zingene Kristo yaciye bugufi. Haleluya. Ni ingaruka zingene Kristo yemeye kwambara ubusa. Ni ingaruka zingene Kristo
il a laissé sa place, yaretse ikibanza ciwe nk'Imana, acika usa n'abantu, yambara ishusho y'umugurano, arasuzugurwa, avumwa amate. Yesu yarabaye imiriye ku bwawe. Yesu yaciriwe amate mu maso ku bwawe. Yesu yakubiswe atambaye ku bwawe. Yesu yiswe amazina yose ku bwawe, aca bugufi ariyimiriya. Aleluya. Amaze kwiyimiriya, amaze kwishushanya nawe, ngaraganduka ngashika no ku rupfu, urupfu rwo ku musaraba. Aleluya. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo nico icatumye Yesu ashigwa hejuru, nuko yasize ivyiwe byose araza yifatikanya nawe. Intumbero yari afise tuca tuyibona hariya iyo dusomye mu vyakozwe n'intumwa igice ca 4 murongo wa 10 n'umurongo wa 12. Bibiliya ivuga ngo nta rindi zina. Aleluya. Ngo nuko rero nimumenye neza ibi, ngo mwebwe hamwe n'ubwoko bwose bwa Isirayeli, uwo muntu ahagaze imbere yanyu yakize mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwabanje ariko Imana ikamuzura mu bapfuye. Ngo niwe buye ryatawe n'abubatsi ariko ryahindutse irigumya imfuruka. Ngo nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwamwo. Aleluya. Rero Yesu niryo zina rirengeye ayandi mazina yose, kuko niryo zina ryo gukirizwamwo. Aleluya. Rero icyatumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha ayandi mazina yose, nuko yashitse ku ntumbero. Yashitse ku ntumbero. Intumbero yashitseko ni intumbero yo gupfa kugira ngo agakiza kabe disponible. Aleluya. Yesu ashimwe. Ngo nico icyatumye Imana imushira hejuru cyane, nuko yanesheje. Aleluya. Nuko yanesheje, akemera imibabaro, akabandanya, akemera gusuzugurwa, akabandanya, agatukwa, akababazwa, akaja ku musaraba, ntiyakwepa. Narisi umuntu twari tugendana yari umuyisilamu, niwe yakunda kundefi, amaze gukizwa akambwira ati rega Yesu baramukwepesheje. Terega Yesu nk'abayisilamu twe turamwemera, mbere baza ko bakuzimiza bamuhakana, abo ati turamwemera, mugabo uburyo twe tumwemera si bwo mwe mumwemeramo. Yesu gute muvuga ko umuntu akomeye mwemera yabambwe? Kubambwa nukuvuga ngo ntashoboye. Twebwe tuzi ko Yesu ari umuntu akomeye, mugabo atashoboye gufatwa ngo abambwe. Bamucishije inyuma y'amashantiye baramukwepesha. Mugabo Yesu ntiyakwepeshejwe. Yesu yanesheje. Yaciye mu mibabaro aranesha, aca mu guhamwa aranesha, aca mu gutukwa aranesha. No mwijoro baca bamufata, hageze ko bimugora arapfukama, aravuga ati Mana hararemereye, haraduga, mugabo ubugombe bwawe ivyo ushaka bari byo biba. Yesu arapersevera, aranesha gushika no ku rupfu rwo ku musaraba. Ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, imuha izina rirengeye ayandi mazina yose. Niwe mwama bibereye. Rero mwene data, uyu munsi nta rindi zina agakiza kabonerwamwo atari izina rya Yesu. Ikigira kabiri, abitirigwa iri zina bakwiye guhagarara neza bakaba banesha. Dufise umwami yanesheje, umunezero wiwe nukabona ishengero rinesha. Nanezerwa no kubona ishengero ririko riraneshwa.
akeneye kubona ishengero rinesha. Ugiye hariya mu byahishuriwe Yohana igice cya 3 ku murongo wa 21. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 ku murongo wa 21 haravuga ngo uzonesha zomuha kwicarana nanje ku ntebe y'inganji. Uzogira gute? Uzonesha. Ubundi rimwe na rimwe harige tugwa mu maherere ngo twaramwakiriye. Naramwakiriye. Rero ko namwakiriye ntacyo, reka ninjire tundagaruka. Reka kwinjira nupfa aho winjiye, kuko ngo Yesu ngo abantu azoha kwicarana nawe ku ntebe y'inganji nabagize gute? Nabanesheje. Hakurikira iki? Ku ntebe y'inganji ngo kuko nawe nyene ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe y'inganji, kuko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe y'inganji. Kristo afise izina rirengeye ayandi mazina yose, kuko yanesheje akashikana umugambi w'Imana ku ntumbero yo kudushikana ku gakiza. Uyu munsi abitirirwa izina ryiwe nabo nyene ntibakwiye kuba ari abantu bariko baritwara nabi, bakwiye kuba ari abantu bariko baranesha. Bwira mugenzi ati ubunesha. Ubune. Aleluya. Turakeneye kunesha bene data. Burya ivyirato vy'umukizwa ni ukubaho mw'isi unesha. Ano mutama yigeze kumbwira hari mu myaka ya mbere y'agakiza. Uwo mutama twari mu gikorane, ni gikorana ca mbere naringiyemwo, kuko nari numva umuriro w'agakiza umaze kuncanira. Ndavuga tuko biri kose je negezwa gukurikira Yesu, kuko nagerageje gumangerageza kubwa ntaco ntakoze kugira ngo numve ko ndi quelqu'un. Mugabo byose byambanye amazi, negezwa gukurikira Yesu. Igerona ni mwico gikorane twicaranye n'umutama wa kera. Uwo mutama mwico gikorane urabona yuko iyo hari bikorane haba hari amakorale menshi. Mugabo jewe nkabona umutama gumarira. Ariko je kwa nari mushasha mu gakiza sinashobora kubona ikimuriza. Korale ya mbere yajayo nkabona umutama gumarira. Iya kabiri yajayo nkabona umutama arira. Iya kane yajayo nkabona umutama arira. Wewe wibaza ko yarizwa niki? Sa? Oya ntiyari yahezagiwe. Oya ntiyari amacungu. Icatumarira zari nyambaro abaririmbyi ba kino gihe bajana kuri podium. Yarabaye shoke, araba bouleversé kubera inyambaro yabona abaririmbyi bambaye. Ndamubaza ati ne muze bimeze gute? Arambwira ati mwana urabona. Acanekera ijambo rivuga ngo mwana uzukizwe neza. Arambwira ati ntuzokizwa neza icyaha cyavuye mu isi. Uzokizwa neza kandi ukirizwe neza mu isi iri mu ibyaha. Bene data ntituzonesha ubusambanyi kubera mu isi bwaheze. Ntituzotsinda akaboregwe kubera brarudi yahagaritse. Ega inzoga burya ntigera izimba. Inzoga nawe yogera ku 10,000 izoguma inyobwa. Rero Kristo avuga ngo unesha azicarana nanje. Nama nimvira ko abantu benshi tuzobadesi kubera
kubera iki twiratiye ngo twaramwakiriye mugabo uburyo twabayeho twarabaye disqualifié. Icyo gituma Yesu avuga ngo hari benshi bazovuga ati none nibuka muri MINEVAM Kigobe nza kumura pasteur anakire mu cyumba bwabo undi ko narize nkakira Yesu. Sindakuzi. Bene data twite duhaguruke tubabanesha. Kunesha ni iki gihe nyene. Kunesha n'uyu mwaka nyene. Haleluya. Hari igihe usanga ibyaha twaguyemo turiko turabita ku bantu ngo nukuri yarangira gici. Yaranyinginza aranyereka ko nkwiye kumufasha. Ufasha umuntu kumuha icyaha. Uraneshejwe, unesha. Shengero tubabanesha. Yesu ngo yicaye iburyo bwa data kuko yanesheje. Bene data tube avize burya iby'agakiza ntibizigera byoroha. Hariho mesaje ziduhenda burya iby'agakiza ntibizigera byoroha. Yesu ntibyamworoheye ariko yaranesheje. Nawe ndakubwira ko bitazokorohera mugabo uzonesha. C'est la volonté qui manque. Ubwo bwari ubuterime twakoresha kera uri kuraboregwa inzoga imwe yakunaniye bakubwa ngo c'est la volonté qui manque. Ngo ashaka kumwiya kabiri. Urumva izo ko guterana intege kutariko. C'est la volonté qui manque mu kabari. Rero natwe mwibi bintu c'est la volonté qui manque. Alléluia. Rero Kristo ni izina rirengeye ayandi kuko nuhoraho. Alléluia. Izina rirengeye ayandi kuko yaranesheje. Alléluia. Niwe agakiza kaonegwamo. Niwe yashizeho umwuhagiro w'ibyaha. Niwe mucunguzi, niwe mwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Alléluia. Ikindi aha bavuze ngo ku murongo wa 10 ngo Imana yamushize hejuru cyane kugira ngo amavi yose azopfukame mu izina ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'iby'ikuzimu kandi indimi zose zize zature ko Yesu Kristo ari ngo biheshe Imana data wa twese icubahiro. Ngo ugiye hariya mu Banyefeso igice cya mbere twasomye umurongo wa 20 umurongo wa 21 uvuga yuko ngo Kristo Imana imaze kumuzura ikamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Haleluya. Ahantu ho mu ijuru ngo yamushize hejuru y'ukuganza kose. Haleluya. Hejuru y'ukuganza kose n'ubukuru bwose, hejuru y'ubushobozi n'ubutegetsi bwose, hejuru y'izina ryose rishobora kuvugwa haba muri iyi si y'uno munsi cyane mwizoza. Ngo le nom de Jésus représente l'autorité. Izina rya Yesu tuvuze ngo ni izina rirenga ayandi mazina. Mu yandi majambo mu izina rya Yesu harimo ububasha. Alléluia. Kuko Kristo iyo avyagiye hejuru ni hejuru parapora kwa ni hejuru y'igihumeka cyose, hejuru y'amasysteme yose de ce monde, hejuru y'integuro y'isi itwara abantu mu vyaha, hejuru y'imigabo n'imigambi mibi ya za Freemason n'iyindi migwi yose y'abasataniste, hejuru ya plan zose zikuzimu, hejuru y'abadayimoni bose, hejuru y'imyuka mibi, hejuru y'ubusambanyi, hejuru y'ikintu cyose. Bibiri ivuga ngo icyaha ntikizobaganza, hejuru y'imikenyero yose ya Satani. Kristo ari odora, ari odesi, ari hejuru ya byose. Haleluya. Yesu ashimwe. Izina rya Yesu ni izina ry'ububasha. Rero bene data tubabanesha mu iryo zina. Uru ruhande abakristo benshi baradutaye.
iyo tuvuze mu izina rya Yesu umenga ni igiporoti twakuriyemwo. Le nom de Jésus c'est l'autorité, n'ububasha. Imbe birenganye uzubona umukiriya ngo mu izina rya Yesu, uri ku pratique idini imbere y'imbeba. Izina rya Yesu n'ububasha, n'ububasha buduha kugendera mu isi tunesha. Haleluya. Pe importe ivyo badushira imbere, izina rya Yesu riduha gutambuka imitego yose, riduha kunesha, riduha intsinzi. Bene data, iyo aba hatari ububasha mu izina rya Yesu ntituba turaha. Kuko burya isi yukijijwe bavuga ngo agiye kwinyegeza mu vy'abakizwa hajya gwaye ingwara idakira. Mugabo burya baratwihenze ko twe nitugwaye ingwara zidakira. Isi agiye kwinyegeza mu bakizwa kubera hanze vyamunaniye yakwamye. None mwarakwamye? Nitwakwamye. Mu izina rya Yesu harimo ububasha, nibwo bwatuzanye. Ega twazanywe n'ububasha, kandi ubwo bubasha nibwo buduha kubandanya. Kuko isi ivuga ngo ni 2 mois, mumuhe amezi 3 azoba ya. None ntimumuzi amezi, mugabo si amezi 3 tumaze imyaka ingahe? Kandi turabandanya. Kubera iki? Mw'iryo zina harimo ububasha. Haleluya, harimo ububasha. Bene data, duhura n'ibibazo byinshi, muhura n'ibibazo byinshi, imitego ni myinshi, ariko mw'iryo zina harimo ububasha buduha kubandanya. Haleluya. Nungo ni izina rirenga ayandi mazina. Mw'iryo zina harimo ububasha. Ubwa mbere ni ububasha bwo kunesha hejuru y'imitego cyangwa imikenyuro ya Satani ngaha mw'isi. Ariko kandi si izina ry'ububasha gusa kubitugwanya cyangwa kugira ngo dutsinde, ariko ni izina ry'ububasha bwo kumuvuga. Ni izina ry'ububasha bwo kumuvuga. Yesu abwira ishengero ryari mukikuje hariya mu butumwa bwiza bwe bwanditswe na Luka igice cya 12 ku murongo w'8 n'umurongo w'9. Yesu avuga ati umuntu bizokwanka kanyatura, sivyo? Nanje sizomwatura imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Ikibazo gihari, mbega ti confesse le nom de Jésus uramwatura mu bapagani? Ushaka kuvuga toya jewe sinanka kumwatura, mugabo burya kenshi hari uburyo bwinshi bwo kwanka kumwatura. Ni benshi dufise abagenzi batizera, twumva baponda ivya Yesu tukaguma turi mu buhe buryo, turi timide, kwanka kumwatura. Igihe ugendana n'umunyavyaha agwanya ivy'agakiza ukama wumva biponda, hama nawe ukaguma uvuga ati semona mi nta kundi katavyumva ntaco, je ndabandanye nawe abandanye, imbere ya Yesu uri mu caha. Kuko tiyamanke yo mwatura imbere y'uwo muntu mugendana. Yesu ashimwe. Gute ubu turi mu kwezi kwa11, mbega umwe wese yiyumviri wowa umaze kubwira umuntu ivya Yesu uhereye kuriya mugendana, uza gusanga abantu bamaze kwatura izina rya Yesu babwira umuntu ari mu vyaha ni bake. Rero ni izina rishizwe hejuru, ririmo ububasha bwo gushobora gukoresha mu bihe bigoye, mu myuka mibi, mu bishizwe hejuru na wa mubi, ariko ni izina rifise ububasha mu buryo bwo kumwatura. Mwature. Turi ngaha kubera bamwatuye, turi ngaha kubera bamuvuze. Nukagendane n'umuntu apinga ivy'Imana ngo reke kumubwira. Yesu ashimwe. Burya kuba ukijijwe ukaba ugendana Yesu muri wewe, ivyo nibikwiriye. Urahajije kumwatura
imbere y'abantu bose, atabwoba, atasoni, atakumaramara, kuko ibyo turimo ntibisuzuguritse. Nimba tutabivuga birasuzuguritse. Nimba tutabivuga ni ukubera dushaka ko abo turi kumwe badutwara mu by'iwabo, kubera ko tubatwara mu by'urimo wewe. Haleluya. Rero bwoko bw'Imana, reka tusenge Imana, twisengere. Haleluya. Tuvuze izina rirengeye ayandi mazina yose, ni izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Uyu c'est pas ton frère mu tuzitizo nk'uko tubivuga. Uyu suwo tugenda nawe uko mu buryo tudatahura kugira ngo tube mu byari byo byose, kugira ngo tuvuge ngo turaza gutunganya ubugingo. Oya, ni Imana yo kubahwa. Ikigira kabiri, nesha kuko nawe yaranesheje. Wamuronkeyemo agakiza, rero nesha, ntuneshwe. Ikigira gatatu, ntube sous l'oppression ngo wahazwe n'imyuka mibi, wahazwe n'icyaha, ngo ugendere mu gakiza k'intege nke. Nawe ushobora gugendera mu bushobozi, kuko izina rya Yesu n'ubushobozi. Ikindi, mu izina rya Yesu hari ubushobozi bwo kumuvuga. Ntugire isoni zo kumuvuga. Uyu mwaka utarahera, dans ton agenda ushireyo abantu babiri ugomba kubwira Yesu. Hari igihe muri bonade tuza ngaho ugasanga akavumbi kaduze, mugabo onamanke twararonse nivyo umwaka weze bimeze neza, mugabo hari ikintu kimwe twahushije meme shaka gutuma tudakwiye no kwiterera hejuru. Wabwiye bangahe? Iyumvira umuntu kwe kubwira ivya Yesu. No mwiyerekwa rya MINEVAM twamatura ahantu twiyumvira yuko mu gice ca 4 c'umwaka canye muri 4e trimestre tuba turiko turimvira hanze mu kibano, sivyo? Kuko ngo turi ishengero rigira gute rishikira isi. Mwatureye muvuge, ku kazi muvuge, mu muryango muvuge, mu kibano muvuge. Imana ibahezagire. Ndashaka kwakira umuntu akeneye kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Yesu yari uhamba, yari Imana. Ntiyatewe n'isoni zo kwambara ubusa ku bwawe. Nawe niwo bandanya upfira mu vyaha ngo uzuje Gehenomu mu muriro udahera, kuko utazi isaha yawe. Ariko kubera akaryo keza, kuko nawe umwakira, yanesheje ku bwawe. Nawe akeneye kuba mw'iyi si unesha. Ukeneye kwakira Yesu Kristo, uduze ikiganza gusa tuca tugufasha. Haleluya. 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 Dusabe abantu badugije ibiganza bavyaguruke. Muvyaguruke, nimugire ubwoba. Iyi ngingo mufashe aba bantu bicaye ngaha, ibice 80% barayifashe, kandi kugera ubu ntibicuza. Haleluya. Maramaze ushike ngaha imbere. Amashimeshi shengero. Nundi Satani si waganje. Satani yatuboheye mu vyaha nk'uko umenga ni waganje. Yesu ni waganje. Niwe mwami w'abami. Niwe mwami w'abami. Satani siwe kibirengeye. Yesu niwe kibirengeye. Haleluya.
dusabe mukozi w'Imana Eloge afashe aba bantu kwakira uwo mwami mu mitima yabo. Haleluya. Abasigaye turashaka kuvyaguruka, uduze ibiganza vyawe tubwire Imana ati Imana turashaka kubabanesha, turashaka kubabanesha. Ubunesha mwene data, burya ikintu dukwiye guharanira mw'iyi si n'ukunesha. Mw'iyi si nta kindi kintu dukwiye guharanira n'ukunesha. Ntidukwiye kuba abatsindwa, ntidukwiye kuba abananirwa, dukwiye kunesha. Reka uduze ibiganza vyawe ubwire umwami ati mwami ndi imbere yawe. Uvuga ati sinduuneshwa, mpagurutse nk'uwunesha. Mpagurutse nk'uwunesha. Senga, senga. Ereka Imana umutima wawe. Igihambaye n'ingingo yawe yo mu mutima. Duze ibiganza vyawe wereka Imana umutima wawe. Bene data, nta wundi munezero twogira atari umunezero wo kunesha. Hari ahantu Yesu ariko aradutwara, ariko icyo akeneye nuko tunesha. Imigabo n'imigambi Yesu adufitiye ngo si y'ivyago, ariko tugomba kuba abanesha. Utuze ibiganza vyawe, watuza akanwa, uvuge ngo muri iyi si y'umwiza tagomba kuboneka nk'itara. Muri iyi si y'umwiza tagomba kubunesha. Ugurura umutima wawe, ntiwigwanirire, mwereka unanirirwa. Ashobora kuba ari mu majambo, ashobora kuba ari mu nyambaro yawe. Mwereka unanirirwa. Ashobora kuba ari muba mugendana, muba mukorana. Kino gitondo fata ingingo, umbwire Yesu ati fata ukuboko, sinshaka kwijana. Fata ukuboko, singomba gusubira mu bihumanya. Fata ukuboko, singomba kuba umuntu w'ubwibone. Senga, senga. Masengesho anka ikigukwega, uvuge ngo ndase izina rya Yesu. Duze ibiganza vyawe usenge. Senga. Yesu yavuze ngo nicaye iburyo bwa Data kuko nanesheje. Unesha, unesha. Reka watuza akanwa uvuge ngo ndunesha, sinduneshwa. Senga mwene data, ca bugufi. Imana irakubona, izi vyubamwo ntagihishijwe. Imana ikubona buri mwanya n'aka kanya, irazi ivyo ucamwo, irazi ibiriko birakuremera, irazi ibikunanira.
ufise umubiri ukuganza unezereza kubera wakugobereye. Senga uvuge ngo sinemeye kandi gusubira kunezereza umubiri. Ndashaka kunezereza Yesu, ndashaka kunezereza Yesu. Naho no burara ndashaka kunezereza Yesu. Naho no kwambara ubusa ndagomba kunezereza Yesu, ndagomba guhimbara Yesu. Birashoboka mw'iyi si y'umwiza, mw'iyi si irimo ibyaha, mw'iyi si irimo ibigeragezo by'uburyo bwose. Birashoboka ko abafise Yesu muri bo banesha, batsinda ibihimbaro bibi by'amajambo, ibihimbaro bibi by'ingeso, ibihumanya byo mu ngeso mbi. Birashoboka, birashoboka. Reka dukomere umwami wacu amashyi. Ingingo yo mu mutima wawe ni ikenewe kino gitondo, kumva yuko bishoboka. Si wewe, ni Kristo muri wewe. Yaravuze ngo naco tubasha tutamufise, ngo dushobozwa vyose nawe aduha inkomezi. Muha akaryo agukoresha ibikomeye, muha akaryo akugendeshe mu nzira ziwe, muha akaryo akugirire neza. Aleluya. Turagiye kugira prière d'autorité. Uduze ibiganza vyawe. Wanka imigabo n'imigambi ya Satani. Anka imigabo n'imigambi ya Satani. Ikintu cyose wumva mu buzima bwawe kivuye kuri wa mugwanizi, ucirukane mu izina rya Yesu. Ngehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpio, ngo nta kintu na kimwe kizogira ico kibagize. Bwira Satani ati ndakwirukanye, ndakwirukanye. Akarere ubamwo irukana abarozi, umuryango uvamwo irukana iyo diabete, irukana ubugumba, irukana icyaha kikwizingirako vuba. Satani arazi Yesu, Satani arazi Yesu, Satani arazi ubushobozi, arazi ububasha bwa Yesu. Ngubwo Yesu ngabukoreshereza muri wewe, atuza akanwa uvuge ngo Satani hunga mu mubiri wanje, irukana iyo ndwara mu izina rya Yesu. Ufata aho urwaye uvuge ngo umubiri wanje si ingoro y'indwara, ni ingoro y'Imana. Mu izina rya Yesu fata autorite, tegeka. Abizera barahamagarirwa gutegeka mu izina rya Yesu. Tegeka mu izina rya Yesu. Tegeka impwemu y'ubusambanyi ikugerageza, uvuge ngo uri umwuka mubi, ndagutegetse hunga mu izina rya Yesu. Imyuka y'ukwikinisha, imyuka y'ibihumanya, vuga ngo ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Irukana imyuka mibi y'abazimu, indoto z'abapfuye, irukana imizimu y'abapfuye, irukana imizimu y'abapfuye, irukana amashusho y'abapfuye. Vuga ngo wa dayimoni we, wa muzimu we, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Irukana imizimu, imizimu ikugendera mu ndoto, irukana amashusho y'abapfuye aguma agaruka mu izina rya Yesu. Tegeka. Satani arazi Yesu, arazi ububasha mu izina rya Yesu. Hari igitero mu muryango wawe, igitero cy'indwara, igitero cy'amajambo, igitero cyo gutandukanya urugo, hari igitero cya divorce. Irukana divorce,
idukana igitero cy'urugo vuga ngo mu izina rya Yesu ndakwirukanye uri umudayimoni uri mpwemu mbi tegeka mu izina rya Yesu senga Satani nsiwe aganje Satani yategereje kutegeka mu izina rya Yesu arabibura tegeka fata autorite gira ububasha mu izina rya Yesu uvuge ngo ndase singanzwa na Satani Yesu niwe mwami niwe mukiza kubugingo bwanje ndase ibivuye kuzimu impwemu z'ijoro abantu basambanywa n'abazimu impwemu z'ijoro abagabo b'ijoro b'abazimu abagabo abagore b'ijoro b'abadayimoni vuga ngo ndakwirukanye 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 mu buzima bwanje sezera mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu fata autorite hejuru y'impwemu mbi z'ijoro abagabo b'ijoro abagore b'ijoro vuga ngo ndakwirukanye vuga ngo nta bubasha ufise ko ndakwirukanye ndagutegetse umubiri wanje n'urusengero si urusengero rw'ibigirwamana n'urusengero rwamwe n'urusengero rw'Imana ndakwirukanye mu izina rya Yesu Ushime amaraso ya Yesu nazigera ashima urukundo rwa Yesu Yesu ashimwe bene data hari ikintu dufise ntucandurishe iby'isi ntiwifate nabi hari icyo ufise uyu munsi hari abantu toja kubwira ngo bakizwe ariko wewe urakijijwe si wewe wizanye n'ubuntu bw'Imana mu mugambi w'Imana iyo udakizwa bishoboka ko utari kuba uhari ariko Imana yaguhaye agakiza kugira ngo ubeho mu mugambi w'Imana uriya muryango uvamo Imana yaguhaye agakiza kugira ngo biciye kuri wewe abantu bakizwe ntidufate minenegwe umugambi w'Imana wo kudukiza nimba Yesu nk'Imana yaremeye akaza gupfa nuko yarazi ko hari umugambi w'Imana wo gukiza abantu namba uri mu bakijijwe ibi bintu biha agaciro wotuma usonza wotuma ukena wotuma wambara ubusa mugabo ntuzuhemuke iyo bija niyo biva ntituzokwama hano imyaka y'umuntu wese ngaha iraharuye niwigura amatungo niwigura iminezero y'umubiri niwigura abantu uyu mwami ko yakwiguze mwemerere afise ahari karakujana dukomere umwami wacu amashyi menshi
Imana ibahezagire. Turarangije. Mugire uwa Mungu mwiza. Muze mugire indwi nziza. Umwaka utarahera ubwira abantu babiri ibya Yesu. Natavyemera uzoba warivye imbuto itabora. Amen.